kugira uvuga uti turakeneye ko baturongora wari washikiwe n'iki wumva yuko ushaka umugabo n'ubushuhe bw'abakobwa ni imyaka kurega canke n'intahe z'abandi bantu ufise Erega vrema imyaka iri kirajana nawe urabona ko ndiko ndakura vrema sishaka kuja ku mugabo ndi umukecuru ni hahandi uca uvyara umwana umwuka aca usaza babibonamwo ubushirasoni abantu benshi mugabo siko biri babibonamwo ubushirasoni bivanye n'ukuntu batubona twitwara bakaca bafatira kuri bijya nyene babona ariko mu buzima busanzwe ntabwo tuba tumeze kuya turashobora kugira bijya kubera tuba dufise impamvu canke ibindi bintu tuba dushaka umuntu adandaza umubiri realite narakoze mu kabari sinobesha rero nuwabona ntoye ino mikro ndiko ndavuga sinzoba ndiko mbivugira ubusa use byinshi nabonye kandi biranyigisha mugabo kubera ingorane urumva nakubwiye ko nabuze mama rero mu ubuzima bwahereye kuva ico gihe nzacazana indi pepe ndabibona kare ko bivuga ngo urabizi pepe imwe ko abagabo murinda Charo abana b'igihugu baramaze kononekara sininya kubivuga je nubwo bontera ibuye unye abana baba mu ngo kwa base na banyina nibo bariko barononekara cyane gusumba n'abakora no mu kabari ya urifite icyemezo yego good je ndabizi none na video wabonye navuze ati basi nimba bahakana ivyo mvuga ko atari ivyo nibapime batubwira igitigiri c'amasugi dufise mu Burundi ya kugira tumenye abo dusigaranye batarononekara none sugimetri rabaho kweri iki gukoresha amate amari bizarre mu kuvuga iciyumviro ushaka gushikako ugendera n'abakire kandi je batavuga n'ikirundi abantu bampa amahera ntibaba bararundi rega barundi ntinaco bikura amahera mu Burundi kugira uyagera kubizishuya uramaze kwimvira ku bana uzovyara kumbure nibabona ayo ma video ntibizokumara amazi Fisimana Fisumuzigamye Madizosa nkikice Nurukundo Ndakumetri Singisubira inyuma Ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira hola wewe ayo makuru wayumvise wayabonye yitwa Stone iyi ni alimentation nyine igezweho ngaha mu gisagara cyacu ca Bujumbura ntusubire guhendwa ntuzimire iyi alimentation ibintu byose birimwo mvuze byose wumve byose kandi kukabe ikeze ikirenze ico ningere bakwakira wava bibaza ngo niko ndakubesha bebe babwira ugire ngene bintu bikara yes alimentation isanzwe ni supermarket usangamo ibintu byose vy'amafresha ibintu do karite kandi kwibe intoyi naho sahandi na kuri Boulevard de Liprona cyane na Polisebe aho nawe ntawo tahazi ntiwozimira ni kuri rya barabara nyene hari kietaje ciza kandi kinini nkuko bibona kandi ibintu byabo bigezweho birazimbutse irabire nawe raba nibi niho biri ariko kandi akanimero nakanyine ubona bose barahasumira mu masaha yose abayuguruye kuva kwa mbere gushika kwa Mungu kuva mu gatondo gushika mu ijoro ntaco wo tuburana kuva mu gatondo gushika mu gatondo wewe ntukibwe Stone Supermarket in God we trust. Hola my people ndabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe na bwake ibivanye n'amasaha muko muraturabirako je nitwa Norazwe ntare wa gatandatu I'm so rich and man of God I'm new creation I'm son of God I'm unstoppable n'andi mazina menshi cyane ariko kandi ntiwagire yuko nitwa Papa Haya sivyo Jesse ya Papa Haya tutarabandanya amazina yanje akajambo kamwe kuri Haya ntarakubaza byinshi aho rero ushatse kumfatirana so ujya mwana ndamukunda nabonye gusaka video mwamwambitse bien ariko aratambuka numva ndamukunze gusumba kiruruyoye
yo nuko sasa nuko no munsi mubibona turi kumwe n'umutumire umwigeme inkumi araza kuba tuyagira byinshi ariko kandi ndabibutse yuko ji igezwe hari imwe yitwa Biguvu niyo ju yenyine ushiye ko nukumva uraryohewe uraruhutse ariko kandi yitwa Best Tangawizi uri nkumi uri umusore kugira ngo uce mu maso bisaba yuko ubu yihereza inimero zayo canke inimero tugira ngo ushoye kwirangura ariko kandi ndabibutse yuko Biguvu yunguka sana abantu bakunda business Biguvu niyo namba moko so nuko ariko kandi turaguhaye ikaze mutumire wacu uyu munsi widondore kuva kiri ruguru uciga hariya widondore wese uko utarigera widondora je nitwa Jisia Kezak mugabo siyo mazina yanje okay amazina yanje ni Gracia Keza Kimana mvuka i Bujumbura muri commune Kanyosha yego sinkunda kuvuga ngo ni hariya ko bo hava baza kundaba muhira Eh. ndatinya sinkunda baza kundaba okay kandi murakoze no kuntumira ntiwahejeje kwipresenta nyine ishirako ibindi shirako ivyo ari byo byose umwana wa kangahe je ndi umwana wa gatanu vraiment turindwi muhira umwana wa gatanu umwana wa gatanu windwi bamwita Nyandwi miburo wa gatanu nibaza ko atazi nafise arari fise ritwe atajye tuzi muri gatanu muri komantere umuntu azi umwana wa gatanu ngene bamwita atubwire abavyeyi uraca bafise mfise papa gusa mama yapfuye dans 2014 okay ufi mfise papa gusa mama yapfuye muri 2014 Parisani warukira umwana cyane nari nkiri umwana muto ariko azi ubwenge natse kubaza ngo ufite imyaka ingahe kwera baca bumva ifise 11 kumbura buriye gushira ko kuva 2011 Fan kombi rega nturi muto bwabo ndi nturira busema nama ndababwira niyo mpamvu mvuga nisabira ndashaje ni birarengerana yo uri umukobwa uri wenyine muhira donc nabakobwa batanu n'abahungu babiri abahungu barabuze hatari bya bintu ngira nivyo ego banza kuraba so mwabyumvise turi kumwe na Gracia Jisia Akimana Keza Kimana twagwa kwitirana nanje twa Kezimana ya urumva ko kaba karimo akantu ko Kezimana no kuba Keza so nuko bimeze ariko kandi uyu numwe mu migeme amazimisi ariko aravugisha abantu benshi ku mbuga zitandukanye na cyane ko wewe bavuga ati icivuwe n'caka indi nyene nuko leta yoduha abagabo canke kabaduha tutarabishika ko byinshi kuvyerekeye abagabo ico nayo ngomba kukubaza mu buzima bwa misi yose usanzwe wisoma mu gute uri umu influencer urondera gute note uri umu influencer gusa urafise ivyo business standards urafise gute note bon Ijama ina menshi vraiment ngira ndayakubura muri ibi nyene vraiment birampa mahera nuko gusa tujya nabi twisunga ngo ibihumbi jana ngo nanziri bon ibindi navyo je nahora ngira ibintu vy'ama video gusa muri no minsi narabihagaritse nyene vyari mu bintu video vixen bimpa amafaranga narayariye menshi vraiment ibindi nyene ushobona abakobwa nyene okay very good donc uri mu maclip atandukanye nkiza abandi kabasha je ndabo muziki muranyihangana je mu bisanzwe mba ngiye kugira kubasiga gutamba kuba je mba ngiye kuraba amafaranga usubije inyuma ngo vyabande nabande mvuye gukora ca nta ibisigaye muri imenya birabasha wewe ntumenya no mwariko okay Jisia donc wewe uvuga uti je note ndiko ndajya muri iyi minsi ni kubera kano kazi ko kuvuga ku mbuga no n'ibiki niko kariko karakugaburira ariko abantu benshi ntibazi yuko kumbure gukorera ku mbuga arakazi babibonamwe ubushirasoni abantu benshi mugabo siko biri babibonamwe ubushirasoni bivanye n'ukuntu batubona twitwara bakaca bafatira kuri bijya nyene babona ariko mu buzima busanzwe ntabwo tuba tumeze kuya turashobora kugira bijya kubera tuba dufise impamvu canke ibindi bintu tuba dushaka bijya bintu vraiment ntibazobisuzugure nakazi gakomeye kandi kararusha ndibaza ababikora barabizi ko birusha
Jo, uramaze kugira umugenzi w'umumaraya donc umukobwa mugenzi wawe akaba ari umuntu adandaza umubiri. umuntu adandaza umubiri en realite narakoze mu kabari sinobesha. Rero niwabona ntoye ino mikoro ndiko ndavuga sinzoba ndiko mbivugira ubusa. Gusa byinshi nabonye kandi biranyigisha. Okay. Ariko sinahagiye kubera ko live nyene nico vyumva. Nari mfise impamvu nahashitse, iyo niyo mpamvu si yo kuza kuvugira ahantu igihe nikiragera. Igihe nikiragera. Inahe ntoyi kuri Jesse. Utinje cyane abantu bavuga bakunda kuvuga intaho ugasanga ariko arivuga birebire. Inahe ngufi bavuga ati jewe narabaye nk'ubu jewe nakoze akazi ko mu gikoni. Tu narigeze kwamba muri chambrette nari 14000 mu Bukirasazi sinzi ko hazi. Mu Bukirasazi na urahomba uracara umunyamugisha naho uramenye. Hama nyine life yari meze fo. Okay. Iyo ni ambref wewe rero mbwira intahi wawe ntoyitu kugira twumve uburemere bw'ubuzimutsi. Jewe. Canke wakoze uri babana biriri mirete. Ndabuzi kandi sukuvuga je simvuka mu muryango Kenya vre. Ariko ubuzima ndabuzi. Wavuye muhira kare ntukiri muhira kubisa. Oya. Ntukibana navyo. Yarakwirukanye. Oya ntiyanyirukanye ni birebire. Yashaka kuza kubivugira ngaha kuko abantu bagufata nabi bakanagusuzugura. Nanje mu buzima bwanje sinkunda gasuzugura kuko naje nta muntu nigera nsuzugura. Kuri kose ndakubahiriza ukuri. Ndanga umuntu asuzugura cyane vraiment. Birasarisha. Biranambabaza. Uzi kutanangaburira hoho naho wo burinde nta burenganzira ufise bwo kunambwira isho ushaka. Ariko uzi ko wangaburi. Vuze ndaceceka. Okay. Watasha ari mwijoro ukuntu mbona mengo uracangamutse ucura simba muzi ucu musanga kuri mbere y'umuryango avuga ati wewe subira inyuma. Je nakuze vraiment bambwira ati isaha ya nyuma isaha yo gutaha mu rugo ni 17h30 ya nyuma ni 18h aho ba watevye. Harenze ko umunota umwe baca buga. Umunsi watashite watasanga. Uwo munsi muzi yaje yafata ingingo. Nkubu hari umunsi umwe natashe saa moya. Nari navuye ku ishuri. Hama baca baranyugarana. Mugabo ni kwa kunda abavyeyi badatahura ibintu kubera twarasubiraho je niga muri interna. Rero aba externe dusubiyeyo urumva twavayo nka 18h. Chaye bakarenza ko. Sabo bo ntibaba bavyumva abavyeyi. Bakume ngo waciye ahandi hantu. Baranyugaranye gushika saa 6 z'ijoro hamwe ndi hanze. Saa 6? Ndavyibuka vraiment hamwe numa urabona kujya ko umuntu ari muri frigo kubera imbe. Wacu ufata ingingo yo kuva mu heruti je ndomutse. Oya. Wacu bifata mu nyuma. Kubera nasanze ico gihe umutonto wanje ntiyari bwatahe yaciye atahasanga ndi hanze acarugurura nanje ca turinjira. Niho natombore ubundi nari kurara. Kenshi abana bakunda kuvuga bavukiye mu gisagara. Umuhungu arashije kumara imyaka nka 25 akiba kwa vie. Donc isabuni atayizi amavuta ibintu byose arabavyeyi babisoma. Hama abo ni babandi bahara barongora bafite imyaka 40 n'abandi urirukako. Hama ariko uri umwana w'umukobwa udeje ufise 26 27 uca uravuga uti jewe ndiyangaje kuja gupambana sinoguma muhire. Burya byankoze ko nje gituma mvise nagumye go ntaraja ku bindi ngomba kumenya ubwo bushizi bw'amanga bwo kumva ko uva muhira uri umukobwa ubwo ntiwari wananiranye canke ntiwumva yuko muhira batakuha liberté canke avuga uti ndageze ko ndondera ivyanje byagenze gute? Mu bisanzwe je ndacyari muto cyane ntabwo ndagira imyaka yo kuva mu rugo ngo ndagiye. Mu bisanzwe je ndo umuntu ubunye tuvugana yo bakiregwa n'abavyeyi. Mugabo kubera ingorane urumva nakubwiye ko nabuze mama. Rero mu ubuzima bwahereye kuva ico gihe. Nzacha zani indi pepe ndabibona. Kare ko bivuga ngo urabizi pepe imwe. Kwabagabo murinda. Ndabibona kujya kuntu muzacha yisumamwe hama. Rero kubera naciye ngenda kuba muri famille ntivyagiye biroroha urazi gutunga umwana atari gwawe ni ikintu kigoye. Ntabwo yo kosa kantu uramukarira gose ukabona kumengo umwica ukabona kumengo biragoye cyane vraiment mugabo ndabishima kuko hari akantu nize vraiment kuba muri famille ni vyiza mugabo ni vyiza mu gihe ufise ico uzohakura narahakuye akantu pare sana
ya reka tugire kuduhoza abantu bari baraca mu buzima bubi kumbure abavyeyi ntiba bakiri kumwe batabishaka mukomere bamwe barakomeye muri twege rana n'uyu nigishinga ntahe ciko yo vyemeze yuko umuntu inyuma y'ama circumstance n'ama challenge urahagarara ukavuga uti nisha kamerika kandi urana ko buyisumira ntisumira jewe ndisumira gose kandi kandi ujya neza mfungura nta biharage njya singa amarengarenga singiki inyama indagara ubugari aca njya yimba okay ngira ugikora mu kabare ni yihe ngeso wahakuri utari ufise ucavuga ati my god uyu ntabwo ari jewe kweli ingeso nahakuri utari ufise wanduje n'ukuri kuraronderera mu kabare ntugire ubwoba none hari ugi wabo wevuga n'ibindi byo ntiwabivutse oya ntayihari sure yego nayo ko deja umuntu arinze akora n'ikintu agikora kubera ko abagishaka okay na je aho ngeze ku myaka mfise nta muntu yoba kimpatiriza gukora ikintu yego abantu benshi bazi yuko abakobwa bakora mu kabare abakora mu masalon abakora mu masona ahantu haba hari abagabo benshi ndimo yuko abara bamaraya nivyo barababeshera canke abari ivyo bimeze gute je n'ubu ndacavuga vraiment ijambo imaraya je ntaryo nzi ico risigura sinzi naho abantu babikuye mora numva n'abatahakora bahora bababwira ngo namamaraya gukora mu kabare n'akazi nk'akandi kuko baraguhemba ku kwezi kandi urakora cyane wanashima kuva mu gitondo ukora gushika abantu bataha nka 8 canke 6 abo bose uri kurabakira uravunika urakora ntibibaze ngo nugusiga inzara ukicara gucukora urakoropa kujukora ugakora isuku bisanzwe izo zindi ngeso nazo bavuga ujamwe zijamwe kubera ubishaka nta muntu abiguhatiriza ya okay nta muntu abiguhatiriza ivyo birumvikana kandi abantu bakunda guca imanza mwavyumvise umuntu abikora abishaka bari ngeso sanganya uko nawe utabukora mu kabare urazi ko ubunye igihugu cyaron abana b'igihugu baramaze kononekara sininya kubivuga je nubwo bontera ibuye ubunye abana baba mu ngo kwa base n'abanyina nibo bariko barononekara cyane gusumba n'abakora no mu kabare ya urifite icyemezo yego good je ndabizi none na video wabonye navuze ati basi nimba bahakana ivyo mvuga ko atari ivyo nibapime batubwira igitigiri c'amasugi dufise mu Burundi ya kugira tumenye abo dusigaranye batarononekara none sugi metri rabaho okay bo barazi ko babipima sawa kugira uvuga uti jewe wanashima niho nakubona ndavuga nti uno mukobwa kwera ari serious kugira uvuga uti turakeneye ko baturongora wari washikiwe niki wumva yuko ushaka umugabo n'ubushuhe bw'abakobwa ni imyaka kurega canke ni ntahe z'abandi bantu ufise ariko jewe sinavuze vraiment ko nshaka umugabo navuze mu turongore sinavuze mu ndongo na urimwe ariko tu na jewe ndimo reka vraiment imyaka iri kirajana nawo urabona ko ndiko ndakura vraiment sishaka kuja ku mugabo ndi umukecuru ni hahandi ucuvyara umwana umwuka cusaza oya nkeneye kugenda nkira umujene kugira ndondoke kugira mvyara abahungu bazoza gutwara abakobwa numvise ngo abahungu ngo ni bake okay wari washikiwe niki rero wari uri muri deception wari wumva uko ni na kimwe je canshikiye gusa ukuntu jemeze mu buzima ndumuntu akunda kwiga ibintu mu kibano ndumuntu akunda kuraba utuntu gusa simvuga ndihorera ngena nateranya utuntu n'utundi rero ivyo maze igihe kirekire nabonye abakobwa bagenda mu rusengero bafise na 55 bavuga ko pastor avuze ati abashaka abagabo isengero ryose rikaca rimanika ya ucuvuga atabareka ndababwiye urumva ko bagiye kurondera umugabo mu rusengero ntari mu rusengero abasore murababona gusa ariko ntibabikoze bamaze kwanka ibiharuro mwababwiye muca mwikatira okay hari abantu bagiye baravuga bati ivyo yavuze vyari sawa ariko ntiyakoresheje imvugo ndundi kazi canke imvugo ndundi kubera iki gukoresha terme ari bizarre mu kuvuga iciyumviro ushaka gushikako nka terme ari bizarre nakoresheje uzitabaho ni yahe hariho ico bitwa ko navuze kurongora
Ico bita imvugo mbabarira amatwi y'abakenyezi donc kuvuga nk'umupfasoni kubera ko utavuga nk'umupfasoni Jesse ndi umufasoni none abafasoni n'abavyaye je ndi inkumi donc uvuga nk'inkumi kujya uvuga ariko inkumi zivuga nta terme jewe itabaho nigeze mvuga kuko nubwo musuzuma content zanje nta gishegu kirimwo ibintu byose mvuga ni ibintu vyumvikana kuba navuze ati leta ishinga ibihano ku basore batariko bararondera nico gishego batariko bararongora canke kuba nakoresheje iyo terme kurongora niyo biti gishego urumva mvuze kurongora abantu bobo baciye biyumvira vya bindi vy'iwabo zo kurongorana sex niyo biyumviriye mu gihe jenzi nakuze nzi neza ati bavuga wa mukobwa wo kwa naka yarongowe kurongora ni donc kugira mariage gushira umugore mu rugo uba wamurongoye urumva baciye biyumvira ibindi bintu jewe ntashatse kuvuga canke kuba navuze ati baturira mu rugo ico rero cyo kurya rero naco sikirarenze yego baturira mu rugo nawe baramaze kurya abana siyo terme igezwe nawe baramaze gukurira mu rugo wavuze batu baturira mu rugo nawe urimwo nukuvuga uvuye naje ndimwo nukuvuga nk'ubunye ugiye bagiye kukurya hanze ukaje utaha kwa so wawe baba bakuririye mu rugo kubera ikintu utari gukoresha iyindi mvugo nta rindi jambo ribisigura ibyo nari gukoresha ati babasambaniriza mu rugo barabasambanya bakaca bataha kwa base nibaza ko ico cari gupfuma kurya naco menga kiragumye oya ubwo iyo niyo mvugo mbabarira amatwi gusumba gusambana kagusambana n'ibindi bintu navyo urumva ko Jesse numva igishego ngaho kiri donc wewe muko wosambana bapfuma bakurya wico wumva urumva kukurya niyo terme ubunya abajene bariko barakoresha rero nanje niyo nashatse kuvugamo uramaze kwiyumvira kuri public canke kuri ku bantu background y'abantu bari inyuma yawe abavyeyi abagenzi ico bakwiyumvira ko bumvise uri kuravuga amaterme nkayo hari abantu benshi je bambwiye ati vyuvuga ni sawa kandi kuraje abaguca intege ubime n'amatwi ati urarenze mwana hariho n'abandi bakomeye nzi baba mama bambwiye aba mama bafise abana tungana bambwiye ati n'abakobwa bake bokubahuka kuja kuri televiziyo ngo bavuge amajambo wavuze amajambo yadukoze ko vraiment ibintu wavuze nivyo birahari nubwo batinya kubivuga kandi bakaguhaririza je rero ndi umuntu je sinzi kubesha Dore kuvuye umunsi Jesse tumushire mu bavugizi b'abadamu jewe urinzi ubona jewe mfashe micro gutya uzumeye ko ikinzanya atari kubesha amajambo yose uzi nzoba ndiko ndavugira hazoba arayo kuri kubesha nti man bikunda vraiment bikunda papa wawe ntiwigeze umwiyumvira ko kuri ziya video content umaze iminsi uri kurakora ntaca arigira kubwira canke yavuze ati uwo narahebye kandi ndafise umuryango wiraba barananye nyandikiye ati courage bavuze ati mwana uri kuraza mu muryango urinzi ubona nkoza akantu kagatwika abantu bari muri Kenya mu Rwanda bose bakanyandikira ati ni wewe ino ni wewe uri hit naho ndi muntu avuga urumva nanje iryo ni iteka no mu muryango uri wonyine umaze kuba hit nkuko mu muryango wacu heko oya mugari habandi hari wundi wo mu muryango mbera nansumvya vraiment wo mu journaliste akora kwisanganiro ariko ntiyashikije hit yawe ubwo ntiwahitinze kubera wavuze ajya kantu kaguta ka kantu navuze niko katunye kara kaguta kusanwa abasore babafatira ibihano niko katunye rero ngira urenga imbiwe mwabyumvise turi kumwe na Jesse nitwa Noraska ntaro gatandatu I'm solution manager mu journalist wa mbere agezweho mu kino gihugu cacu cy'u Burundi baba babizi unkurikira agira 9 ivyo nawe uravyemera Jesse nawe utovyemera biragusha kaje magenda vyiyemerere nuko ariko kandi biguvu niyo ji igezweho namba moja urashe kuyihereza nkuko vyama ariko kandi Jesse uramaze kuja muri relation amoureuse uramaze kugira umukunzi yego right now nubona cha mufisi umfise nyene sinzi sinzi Jesse ngo ndakwizera ibintu cyane muri bwa bwoko byakubise ngo nibindi cyangwa nibaza ko byo bica bi ngo warigeze kugira predote sinzi ibintu nigeze kumva jewe ya no chanja kuma rezo sosiyo mvuga ko shaka abagabo
kandi waragiwe predote umva vyokunda none kubera ko muri kumutamwizera hoho utamwizera kubera ikimugumana Bon. Urarindira nyene burya nta rega biragoye kumenya ngo ujya muntu n'umugabo wanje cyane ni wazontwara biragoye en fait abajene biki gihe ikibazo dufise umuntu ukunda usanga atagukunda ujya udakunda ni usanga gukunda nk'ubu ukunda nta kwikoza oya ntiyanyikojeje vraiment mugabo wonyeje ni wankunda vraiment gusumba kuko je nuvume ngo sinzi uwo muri kumwe azohava nyumva oya donc uwo muri kumwe ubu wewe ntumukunda ni byandi byo gusuguma nyene hari ukuntu nyene namwiyumvisemwo bwa mbere je gusa ntanguye kwiyumva umuntu biba bivuye kweye ya mugabo sindamubwira ngo ngwiki hari igihe nyene ndamukunda nigihe numva umengo biraheze nk'ubu bimaze iminsi byahetse mu minsi heze byari byahetse ubwo ntiwakanzwe na hiti kamwe nete oya reka je hiti je kwanza sindana nabibona nabijya birega je sinishimye ngo ndi hiti mugabo mfasha agataxi abantu bose baciye baza kuraba ejo bavuze ngo batarakuramutsa ngo ntubura bo mustar ubu rero uri mu bastar abantu baranyiruka kati magafoto mfise nyinshi ntarapostinga sinoronka n'ingenda ziposta kubona umuntu nka je wanyiruka ko ati nukuri ndagufukamiyemo ifoto kubera bavuze ati mureke kuturya kumbe hiti ziri imagine vraiment sindi umuririmbyi nta kintu kizima nakoze ngo novuga kubera ako kantu gusa abantu bakansaba ifoto ubu rero witeze umugabo ameze gute ari wowe wese imana izomanza umwakira kandi wumva no uri kutamukunda hamwe yo bari uwiwanje nzomukunda ndabizi wera je mfise impamvu nzomukunda kuko ntangora njye mutipe ntagora nta bintu by'ibishira so nambwira kweri nta n'ivyo ndumva avuga no mu kanwa kiwe ujya wundi niwe yabivuga ujya yaraboneka kandande reka kenshi abantu mukunda nawe muhurira muri boîte mu kabare canke bagusanga ubwa mbere James nkundana cyane rega mfise agira kabiri kuva mbaho je ukuntu umeze urukundo rw'iwanje sigwa rundi go kuja gutesha umwanya umuntu kuko je ikintu nakunda mu buzima abantu bahava bibaza ngo namajambo gusa yenda avuga je sinkunda gutesha umwanya umuntu ni nkuko nanje nakunda uwuntesha ko ndabizi ko le temps perdu ne revient jamais umuntu uramutesha umwanya imyaka 8 kugira ngo wungukike akurindiriye avuga tujyanishije wanje ukaca umuhemukira jewe sinde wa mukobwa afa gufata decision ngo ujya kubera afise amahera ngo yambara neza ngo ndagiye kumukunda jewe nubwo uza kuntereta wambaye amadolari umutima utakwiyumvisemwo iwanje naco biba bivuze gikuru nuko umutima ukuyumvamo aho umvuga ati amafaranga y'abagabo rekera ujye jewe umuntu nkunda ujya ayabudakunda mugabo naho nyene naura umuntu ejo yandungikiye 400,000 vraiment kandi narayabonye waya poste canshira kuri statut utera ubibona hagiye bazanduze nyuma navuze ati je suis malade wachi ubona kadepo bacha bagushirirako none bagushaka kwiki bagirane bagushaka kwiki abo nabakire rega si bose nkayo yavuye muri America vraiment ugendera n'abakire kandi je batavuga n'ikirundi abantu bampa amahera ntibabara barundi rega barundi ntinaco bikura amahera mu rundi kugira uyagera kubizishuya amafaranga menshi umaze kujya umugabo nanga oya na amahera y'abagabo njya ndakwisabye ay'umusore basi ay'umusore nta na y'imisore njya je njya yiwanje nirondereye mu nguvu ziwanje ukunyene ajya katrese wa poste nzera yiwe wirondereye si umusore none je sije namubwiye ngo ayame abwiye ati tora erega n'umu diaspora ukundwa n'aba diaspora gose yaravuye yo nkozera kaka video nagiye mbona abantu bo muri America yo nukuri nta mugabo nkeneye hari bace bakudira gati wewe ko wabuze umugabo reka tukure kubera nabivuze ngo narabuze umugabo ngo bandongore ntuzo bakwira imagine nzikata batwara igihande so gazubize turi kwera Jesse ariko agenda tubwira ibintu bitandukanye uramaze kwimvira ku bana uzovyara kumbure nibabona ayo ma video ntibizokumara amaza bijya ugenda uravuga n'ibiki ndiko ndiyumvira ku bana nzovyara sindaronka n'umugabo nje nja kuyumvira ku bana nzovyara abantu je sinzi ivyumviro vyabo nta nuko nziho mvyara ko sindavyara
rero bareke kumbwira amajambo menshi. donc ivyo uvuga byose ntuzi ko navyara Erega nta cemeza ko mvyara mvise. nta nimwe wigeze Yeah. uduta ugakoresha kaka test de Sinigeze. grossesse nta na rimwe uragakoresha Singize. uri sûr wavuze kutabesha Hasha. Erega ndakuze nuve kumbona uko. Nubwo ndi mugufi numbona ubutwi sindi imbere. donc uvuga kuvyerekeye ivyo uvuga byose uvuga uti jewe I don't care abana sindi siri ko nzobaronka ariko ni nabaronka naho ubaronse naho Nina baronka. Jewe ko nzobiyigishiriza nzobimenya. Naje narahuye n'ubuzima kandi sinshobora kwemera ko abana banje bazoza kubigwamo. Caje ngivyo naciyemwe abana banje baze kubicamo. Erega abantu bavuze ngo uriyumvira ngo vyukora ngo kubana bawe. Ni kwa kundi usanga umuntu ataki nashobora gukora mu rugo. Ngo ni waca kubagabo. Uharutangura kumucira urubanza ngo ukuntu wewe urabizi ko atashazokora ni yaja kumugabo. Erega barashobora kuba badakora bari mu rugo ugasanga agiye iwabo n'umuhungu arakora aragirane utuzu tumugabo aramesa mweta byo muzi ikintu cy'umugabo umuntu ukunda uri yaranje ukagikora vraiment ariko no burunanyishira kucerekeye umwana abana bawe nibabona zijya video zawe Cheze nta nuko ndisiyo ko bazozibona kwe none bazoba bazikuye kuri YouTube ahi wanye zo banazishize umwana nzovyara ngira je nzovyara nko muri 2030 ariko sinzi kugira zokure agira imyaka yo kuza ku marezo sosiyo ngo arabe hazoba ari muri 2040 none ubwo iyo video nzokora izogumaho mpaka muri 2040 wari uvuga uti rero ko hataragira ko mvyara reka dukubite nizigishe tuzikubite oya nta bije kunaje kuvuga vraiment hariyo nabonye mwakoranye na Cheval yari migishe guceruye kabisa sinokubesha Cheval gusa murumva ibintu avuga mugabo jewe vraiment baciye bantuka nka mutima cafata igiye video nivugiye ati gusambana ni icaha kandi no kwimana ni icaha none ivyo nibishego navuze gusambana hari umuntu atabize no kwimana ni icaha donc uriko ubwira abantu uti ni musambane oya kwimana kwimana iki kwanza bon kwimana pana kwimana ivyo wewe uti utahura kwimana nyene nk'ubu umuntu agusavye ikintu ukamwima nk'ubu uri kurajya nanje nishonje ngakubwira umeko ukanyima ni icaha okay yeah abantu rero ukuntu bameze baca bafatanya utuntu bakagomba kuja mu vyo utavuze okay usengera he mu katolika bereka kujeje ku mwaka uheze ndi Gitega vraiment mama we donc ni mugabo gusenga je ngenda ku karago vraiment ndahakunda kukarago nibivuze ngo nzoca nja ngo kubaturizwayo nyamara kubaturizwayo nye ngo bambatize ndi umukatolika narabatijwe vraiment ariko ntuje mu rushengero oya sindaje simerutse mu bakatolika vraiment kandi nahora muri korali ndakunda Imana vraiment hamwe cyo bigenda gute disi niko numva ngene mu mwaka none okay basi muri interne usanga batwigisha gusenga nka je nize muri N9 twarakunda gusenga vraiment urazi kweri kuba master haraduhimiriza gusenga cyane emwe utagiye no gusenge bana warahanwa bihagije nyene ndagenda muri korale ndagirane ndaja kuririmba mugabo maze kuvayo rero nkagarukina umudayimoni wo kutaja gusenga aciye amfata oh my god nci gituma nace ndakubaza nti abo mukundana muhurira he ntiwigeze unyishura aho muhora muhurira umukunzi wa mbere hano twahuriye hari ku ishuri je nari niga muri 6e primaire yiga 9e nari nkiri umwana muto n'ibintu by'urukundo ntiwabimbaza wakunda yuri muri 6e gushika muca muhebana uri muri ndacabiguha yego koroka rero naciye ngenda gukora concours d'excellence natanguye secondaire Gitega urumva nta birebire byahabaye turakundana nyene turakundana gushika mvayo ubaca yiterera inda abandi data wanje reka ivyo je simba shaka no kubivuga ko nusuye no kubibaza tusubira kumukumbura oya je ikintu ndagihevye ni sinsubira no kugikumbura ateye ahubwo je ukuntu meze ikintu ikimbaye ko kimpicigwa okay ateye inda byacu bigenda gute naciye ndekerana none no cyangwa niruka inyuma yo umuntu afise umugore gamana ucufata n'ubundi rero muri kumuva muhuriye mu kabari bon
niho twahuriye vraiment uwo wa kabiri mwahuriye mu kabari ariko si ukuvuga ngo niho yaraje kugira hajya wakora yaraje kunywa hama hajya tashe yaborewe yari yaborewe acarambona yanyura umobi ngo sister ni sawa n'umujene rega mwiza w'ifresher w'imboga niho yarakiza muri ako kabari kubera yarahazanywe n'abagenzi abarundi vraiment n'abana bato baba bazi ngo umuntu atavuga ikirundi acyumva ko ari umuntu atavuga ikirundi baba bibaza yuko afise amahera y'umurenge umva banyoye hageze ko bataha mbonye asharanda mutse cyambwiye twicare ufatika gafanta ndakanyo ujya ufata ifanta gusa nta mugeze n'abantu birabatangaza ariko cenywa ifara okay turanywa rero je kubera ninywera gafanta sinanyoye birebire kumba amahera yabaheranye turiko turanywa kuri facture hajya tasha acasiga telefone urumva arayigwatirije yamuheranye umunsi wa mbere ntaraza kuyitora wa kabiri ntaraza kuyitora rero mujera carambwiye jewe nkeneye amahera kandi umubwire yuko nzoyigurisha ndavuga jewe ujya muntu ntawenzi none ni gute jewe uri kurambwira ivye ngo vy'amahera kandi niwo mugurishiriza telefone niyo isigaze ko atazoza kuyitora muri indiye sinzahaba none jewe ukeneye ce ndamukura he ni telefone yayisiza cyane telefone uwo mugenzi wundi bari kumwe naye ndamutse ndamubaza carabinsigurira ati aha ndahazi ngo tujane nanje mbona ibintu byo kumena umutwe wapi cyane naciye nkura byari 107 107,000 naciye ndamuriye turamugira ngo utore telefone yawe aca gukunda uko kasuko yankunze urumva yari yankunze nawe 107 ntarayari nyuma yaho rero tugenda turayaga buke tuzite kuri umwana mwiza rero ushobora kubibona uko gusa siko abantu babibona ariko je sindi umwana mubi ndazi ko mfise umutima mwiza okay kuvyerekeye mutima yavuze ati murabwira uwo mukobwa yuko umuntu ashaka kumenyekana atarinze kubura indero dijari vyagucyo sinzi ko ndabisubiyemo neza ariko hari mu kuntu ariko avuga ati kumbure woshobora gushika kuvyo ushaka ariko utarinze gushira isoni noje nshaka iki tumuja kuri rezo sosiyo twaravuganye ko hari ico nkeneye nagiyeho ntazi ico nkeneye kandi uko nabitanguye sinzi ko bizogera ino nawe urazi ibintu yahora kina je kandi mutima burya ni yambandanya neje nabonye ikiganiro cyose aterura ashirako amwihorera sindamwishura burya ntagire ngo sinahotse okay bene uriya mugore nyemba ari dafroza nyamba rinde mwakina amafilme sinzi kumuzi umwavyibusha njya mu mama nawe nyene nabonye aza kunyishura gusa naramwubashe jewe ndubaha mama kujyangana na mama yamvyaye niyo mpamvu nashatse kumubwira birebire ubundi ndimvuze jewe kandi nakije umuriro ntuzima niko meze ntuzima nabazana amazi nakize imyomoto oya okay kuvyerekeye style wambara benshi bavuga ko hena bavuga ati izi ntabwo ari style y'abarundi kazi naho mbona menga naho wanyegeje umukondo wose wabahaye birabire nta mukondo vraiment uboneka nubeshe habe nikiki ntanaki ariko nubona ko nambaye agapantaro kagira ku maguru vraiment umwana yikwiza nkuko ako gasengre nako kagira akabiba bimeze ukunyene sino canja kubihindura ukagura ariko ukunyene okay kuvyerekeye style kubera ki kwambara utikwiza wowe urankurikirana burya cyangwa wabonye ikiganiro sometime hariho video yaguciye ko nambaye nk'ibutura canke ijipo ahubwo wambaye isengre gusa igera ifutse amabere gusa wamubona inda gusa jara kano kameze nk'isuti ni kuba bambaye je rero ukuntu meze no muri quartier mba nta muntu azi ukuguru kwiwanje je impuzu ndende mfise n'umuyoro je nambara amastile yose birebire birantuka bigufi nguma nataye mbwa bigufi busi ndabikunda vraiment ariko kwambara isuti yonyine ugasirikira muri quartier mvuze gute je naha honyene birantera isoni vraiment ngiye mwibarabara ca mfunga gutya ariko kuri rezo sosio umukondo uri hanze jewe bijya ndabikora bivanye na style mba ngomba nkora
none nk'ubu nk'indirimbo nka Tel Aviv ko maze imisi ndayikorera uturirimbo noca nza kuyikora nambaye kanzi gera ku maguru nkora ibintu bivanye ni bon ni ikintu mba ndiko ndakora je ikintu cyose ndagiha ico bijanye ahakenewe ko nambara n'umukondo ndakubita iyo nihanira ntawe uhaze mu mbabarire. Okay. Satbi umaze imisi uvuga yuko mukunda ni ivyo uramukunda ni content ho vyatangwe igere kuva ryari umurundi kazi irehereza umuhungu none ndakubaza kuvuga ngo umurundi kazi yirehereza umurundi jewe ndimba nkunda umuntu nkabicisha kuri rezo sosio shobora kuba atabushobozi bw'ukuntu nohura nawe mfise kandi koko nivyo nakunda atari umuntu avuze ati nkeneye kuguhuza nawe rero mu gihe mba ndamukunda kandi n'umustar je sino mu telefona ngo ndagukunda ngo duhure negezo kubicishana abantu bose babibona kugira ngo iyo message bazoyimumpere hama nimba azovuga ati munzanire ndamuramutse nuko nye mugabo kameme sinovuga ko atarabibona yarabibonye maze imisi ndi kuri stati kandi ngumako n'ubu wogenda wonsanga ko kandi ntahuri haraho urigera ubibona mu Burundi umuntu yamira kuri stati y'umustar wewe nyine jeje nyine donc ubona ko ashitse ndoto za bon kuri je birangyohera ko Satbi ngaha mu Burundi ameze nka Diamond urumva rero maze kubona icamamare nka kijya ukoza akantu pyo nganje urumva ko nkwiye kugenda ndiduza vraiment n'ibitugu bikura biguhikirera biranezera gose nta kindi bigo nta yindi nyungu no kunezerwa gose. Okay umunezero zo gusaza. Okay reka twigire mu tuntu n'utundi utubaza dusanzwe sivyo uri ready? Okay nakibaza safi sana. Okay Barcelona canke Real? Real Muje uraza bakinyi babiri bo muri Real? Yo je ndakunda football naranayikinye nakinya ama interscolaire Gitega. Ha ndumukinya akomeye numbono ko. Real. Okay. Kilimanjaro. Numusozi canke ni ikiyaga? Kilimanjaro numusozi. Okay. Bujumbura ifise komine zingahe? Sengani 4 je pense nimba nihenze. Bujumbura. Ndati. Ukuri navyo nzi. Reka nsubire mu kibazo. Bujumbura ifise ikomine zingahe? Navyo nzi vraiment. Okay. Amashuri ari make kubera bagiye barongerako. Sinzi. Bagiye barongera kiki? Navyo nzi. Okay. Mbwira umurongo uzi wo muri Bible. Umwe wonyine. Ego. Ushonjagiwe. Mama we. Ivyo vyanditse. Nwambwiye aho vyanditse wambwiye ndakubwire umurongo wo muri Bible nzi. Ushonjagiwe. Ivyo biri muri Bibiliya? Yera. Ego. Rama shantaka. Okay. Ushonjagiwe. Shayo ngira ni abantu ni yabasukura Bibiliya basuka. Okay. Heha iri he? Iri muri province. Umusozi heha. Cha. Chehe nta nuwuzi. Wenda huzi mugabo naho nzi vraiment kubera iyo misozi yose ndanayitse mugabo sinza hiherereye. Gerageza wazi tombo. Nshatse kuvuga kuko nimba uzi ko hari ikindi kibazo hijanye n'ibyo mbaza ucubireka. Kuko Jesse ntembera. Ariko narayitse sinza hiherereye. Okay. Sinoza kubesha vraiment. Ndabitinya nabikubwiye. Okay. Ubuzima bwakwigishije iki? Ubuzima ikintu bwanyigishije ca mbere kurusha ibindi byose ngo mba mvuge. Kubumbwa n'ivyo ufise. Okay. Kubumbwa n'ivyo ufise. Cyubuzima maze kukwigisha. Cyane vraiment. Wow. Nico kintu gifise inguvu kurusha ibindi novuga nibisanzwe. Kubumbwa n'ivyo ufise nico kintu ca mbere je canyigishije kandi nishimiye.
kandi n'ababinyigishije n'ubu nguma aho ngiye ndabivuga nzobashimira Imana niya ntiza amagara nkaba ngihari. Okay, ngo mubwire umunota umwe ni kihe kintu ciza kimaze kukubako bakavuga uti wow this is amazing ciza. Ikintu ciza kimaze kumbako ndabivuze umengo bo bibona nabi. None abantu ugaburi cyo wabo kintu mu munota umwe ariko ikintu ciza cigeze kumbako umuntu yambwiye ati nzokurihira amezi 9 y'inzu. Wow, hari kera hari ubu kuvuga tutakontene canke utarazikora kuva ndazikoze kandi si yambwiye ati sinkeneye no kumenya aho uba ntibikene je sishaka kuhamenya uzombwira gusa ukwezi guheze tu. Wow, ni kihe kintu cyama kubabaje gose mu buzima utazibage? Sorry, ikintu cyambabaje gose bari byinshi. Okay, vuga bitatu hasi bisumbe ibindi bitatu bisumbe ibindi. Hari umunsi umwe mana yanje bizava binkwegera vrema. Bani sawa. Hari umunsi umwe nari mu nyigisho zo kubatirizo kubatizo ama mvuye mu nyigisho naciye nja muhira ico gihe naye navuye Igitega. Tantine wanje yari yagiye Igitega, je sinari bwagendeyo. Mvuye kubatirizwa mvuye mu nyigisho rero nciye muhira ndararaho. Papa ndamugira ko badusavye 4800 y'amarundi ibihumbi 4,800 acha bon acha amatelefone na telefone tantine ndamugira ko badusavye 4000. Tantine ukoresheje telefone ya papa. Ushatse kuvuga umugore wa papa wawe? Umutantine bavukana na mama. Okay. Ndamutelefone ndamugira badusavye 4000 bisa kuko niwe yarantunze ico gihe. Aca mbwira none ko yansavye vraiment ndino nturi kwa so wawe. Yambwiye uko nyene papa yaciye anyaka telefone acatora inkoni. Ahantu kwica uko nyene ko yambwiye yaciye akupa byabandanije yakuvye. Cyo kintu cyarambabaje. Ubwo ni yagukubise kubera yibaza ko umumara mace. Ni birebire sinshatse kubivuga. Icayo yankubitiye sikumumara maza. Ari sinshaka kubivuga kugira ntibizonkwegera. Mugabo je ni ibintu bya papa nejo bundi nje ngaha ku kiganiro ukabimbaza nuzombaze nk'ibintu bijanye na papa. Ukimukunda? Hari abantu baca bavuga ngo kubera iki nguba ngo hari ngo bona uragira imyaka ngo hari gihe tuja kuba hari kubera ibindi bintu. Je ndi wa mwana ntakunda kugenda urazi gusegerereza indaro ngo mpaho njyama. Ni ikintu cyambere kigoye kandi kibabaje. Ico ni kindi kintu cambabaje ca kabiri. None Jesse nukwinjiriye I'm very sorry manje gusemba bazi. None abandi bose batandatu basigaye byaranse gose ko bamuhira canke ni wewe wari ufise ingesombe? Bon, mama vuye umwe wese mu tuvukana yaciye afata ubuzima bwiwe. Ico wacu ukoreye ko kanya kwari kubaho kurondera ingene swate wirihira ishuri urumva canke ingene ufungura ingene wambara. Novuga ko tutabanye cyane kuva muri 2014 gushika ubu. Sorry. Mugabo turakomunikana mugabo nta ndisi bya cyane kuko umwe wese yaciye agira ubuzima bwiwiwe. Bon, umukuru wanje afise umugore, wa kabiri ari ku mugabo, wa gatatu ari hanze, wa kane araho ntararongora, wa gatanu nicewe babiri baracari batoye. Bari muhira. Kandi nanje sinoja kuba kwa mushiki wanje. Birumvikana. Kandi sinoja kuba kwa musaza wanje ko nawe afise abana gaburira. Yeah. Cya gatatu. Banyirukanye. Kwa tantini. Yeah. Wala mutiki.
sindiko ndibuka ikintu naye nakoze vraiment bambwira gusaba imbabazi sinavyo jewe mbona ko nakoze ikosa ko ntakoze ikosa naho mbwira gusaba imbabazi nivyo ukunda ushaka uburinde ariko mu gihe mbona ikosa ko narikoze ndasaba imbabazi ariko ntaribona naho uwo mpatiriza nibikunda birumvikana niki kintu uhanura abakobwa aba jeune fille abakobwa muri mu rungano rumwe kintu no bahanura cyambere nuko bobumbwa nivyo bafise kuko abakobwa kumbwa nivyo dufise iki gihe biratugora nanje nico cyanyigishije kandi kirantunze kandi nasanze ari vyiza cyane okay ica kabiri uko boza baragerageza bagifise abavyeyi bayage n'abavyeyi babo ya niki kintu uhanura abavyeyi bareza abana batavyaye nuko bo baganiriza kuko ikiyago conyene kirakwiye basi babereka umutima mwiza baba yagisha kuko umwana naho utomuha ivyo akeneye mugabo ukamuyagisha birakwiye harigihe nigeze gusiba ku ishure kubera atabirato mfise bon ishure ryari ryatanguye njasiba indwi yose mvuga ko atabirato mfise ariko warabufise ntavyo nari mfise pe hariho n'undi munsi yigeze kuba ku munsi mukuru ukabona bose biyambariye ibintu bishasha gusa ibirato bishasha nawe nta birato ufise nta muzi ushasha ufise ngo tuje gusenga wowe umva abo bantu bo bakurikira baberewe nawe utaberewe birumvikana okay wifuza kuvyara abana bangahe kubera jewe ntarumva kuvyara ukuntu bimeze nzobimenya mvyaye umwana wa mbere kuko sinzi kuvyara uko bimeze sinzi ngo birababaza canke nibibabaza niyo mpamvu novuga bo nzovyara uko bangana no hava sanga mbesha okay ariko wifuza kuvyara ryari aho nzorongera umugabo wose kuko si ubu sinifuza gutwarira nibuze ikintu ca mbere ngwanya kandi nirinde ni gutwarira indi wanya ucirinda gute kutagira ingeso mbi nyene imibonano mpuzabitsina canke naho bishitse imibiri iratugora ukamenya ingene ubigenza ukikingira ikingira gute nk'ivyo bintu uri kurabimbaza vraiment aho numva ko uri kurantera isoni oya isoni giye oya kwikingira kujya nyene ugakoresha agakingirizo donc wamukitwara ari canke nako nyene hari gihe vyanka kuko byose ibintu byose byarabaye pirate ama 70 harahari vraiment nico babikoreye kumenga 70 abantu bayifata ba ironona ndazi sinobimenya vraiment nta na kimwe kitonona nivyo nyene byose bironona nta buryo nabo mwibugorosha birakomeye iyo umvise gukizwa wumva iki uyu munsi gukizwa gukizwa je numva kumenya Imana okay yeah urakijijwe bisa nkabyo kuko ndazi Imana kandi ndayikunda nabwiye ko kandi buri samedi nama ndi ku karago kira kwaje gusa ni urakijijwe ikibanze ni ego canke oya nakijijwe ego umukizwa turi kumwe mu munsi mwamubonye duyu so mukizwa mbaza ibibazo bibiri nawe bya nyuma make turangitse ibibazo bibiri ntumba bari umva ko nanje ntako babari ivyo ushaka ibibazo bibiri yego bishushe kabisa icambere no kubaza kandi icambere mu je no gira kwanza abajene murabi norasika bahakarorero keza vraiment ntubona amateka wakoze ngahe Bujumbo ikibazo rero icambere no kubaza abantu bahora bavuga ngo ni gute Noraski aracyari umujene ashobora kubana n'umugore wiwe Fani akongera akabana n'inkumi zingana kujya ngo ntiyoba aja kwa Fani agaca simba ashaka rero utubwire uduhe umuco neza ko nibaze yuko ababivuga ugomba gutuka nta gutorere rero hari igitutsi mu biyenzi bakunda gutukana kuri mama wawe lakini nachaki nicho mgiswahili na mama yako rero nabije nasimvye nivyo bariko barantuka mu bisanzwe rero nta numva atavye ikintu n'ubushira soni vraiment barinze biyumvira ibintu nk'ivyo
okay ca kabiri mbega wewe ni gute washoboye kwiyumvira ati jewe Fani ngomba ndamukunde tugire mariage kandi afise abana bangana kujya ko ni ibintu byatangaje abantu benshi kubona umujene nka wewe vraiment ni mama like nabisengeye kandi igihe kirekire ndamudiraga yarananyanka pe urabona ko ataco wo mu marira yabona ko ndi runyuzi kabona katacovamo hama Imana umunsi umwe iravyemera mbona aranyemereye ijambo rya nyuma rero novuga n'ukuri muraberanye thank you ndabakunda sinogena nabivuga kandi nawe nakubwiye ati haya ndamukeneye mugabo ayari muhiye mugabo wanje nzomurindira ega kabisa mwarakoze kumvyarira umuhungu data wanje ntuzosubire kurira hayarahari oya nivyo kubona nawe nicuma nkase bandaye muryoherwa vraiment bo babiyumva ko ibintu bibi nibaza ko bajya barakuze barazi yuko wewe ushobora kuri uri papa wabo mu ncamake abo babiyumvira ko ibintu bibi abantu niboreka kuvuga nimubareke mwikomereza ibyanyu mwiryohererwe mubereke ko atariho muri sawa sister areka twiryohererwe bebe twiryohererwe so wakoze kutwitabanira tuzogaruka cyene bishaka nzogaruka izindi shusho ugakanzu kagera ku maguru kugatambara hari ikibazo ashaka tubaza tutakubajije sinzi ico wewe wowe usigaranye oya je ni byinshi bintu nzobikwaza hanyuma ariko ico washaka tutakubajije time byose ni sawa byose ni good sawa sana thank you mwariko muri dukurikirana muri Solution Corner thank you bye bye